Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Mwaramutse neza, mumeze neza, canke mwiriwe neza bivanye naho umwe wese aherereye. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Samson kuri ya YouTube channel yacu itanga amakuru yizewe ameze neza kandi ari ku gihe bivanye nuko ibintu byifashe muri inosi yacu ya cryptocurrency. Rero mfite amakuru meza muri Pi urabona ko hari ibintu byinshi biriko biravugwa. Rero amakuru y'uno munsi ndabazaniye ni ku bantu bafite ikibazo ca nimero wayitaye wavyanse kiba verified. Rero nico kibazo tugire turabire hamwe uko gishobora gukosorwa. Urabona ko ari amahirwe twagize kubona grace period bayongereje bakayongereza ikiringo. Hari ibintu byinshi bagiye barahinyanyura kugira ngo ntagire umupionnier n'umwe asigara inyuma canke azosigara ataronse ivyo yakoreye canke ataronse impembo yakuye yabize. Rero bakaba bashizeho uburyo bwo ku resolve ingorane y'umwe wese afise. Rero kuba afise ikibazo ca nimero nk'uko mubibona ngaha ndi muri dashboard ya Pi Network. Turaza ngaha kuri turongo dutatu nk'ibisanzwe tuje muri profile yacu. Ngira murabibona jewe nimero yanje ni verified kandi byaranse ko ndayiverifia narayitaye yari yanditse ku byangombwa byanje. Rero reka turabe nimba bishoboka ko tuyihindura. Nk'ibisanzwe uraza ngaha kuri change ku bakoresha icongereza. Ngaha urahitamo igihugu cawe country, nimba ari u Rwanda, nimba ari Togo, nimba ari Kenya, nimba ari u Burundi. Urahitamwo je kubera ndi mu Burundi ndahitamwo. Ndibaza murazi ko kare access bari baduhaye kwari guhindura ibiharuro bibiri, ariko ubu biremera ko duhindura ibiharuro byose, nimero yose uko yabaye. Je nk'ubu nahora nkoresha 66 77 911. Iyi niyo nahora nkoresha ariko narayitaye ntiri no ku byangombwa byanje. Rero nkeneye kuyihindura iyi kugira nkoreshe iyo mfise. Shanda bifita byose ngire nkoreshe 65 51 hanyuma ndibaza murabona ngaho ko bakubwiye ngo enter the full update number without country code. Urabona ko ushobora guhindura nimero yose uko yakabaye. Reka tubikore ndabe ko bikunda. Reka tubikore turebe ko bikunda. Ngira murabibona iyo bariko baciye batujana gukora liveness. Uca ukora liveness niho bikunda kugira ngo nimero uyihindure. Tugiye gukora liveness rero turabe ko baduha access yo guhindura iyo nimero yacu. Rero birabasaba ugomba kubihindurira uwundi muntu ko uwo muntu muba muri kumwe kugira aca akora liveness. Urahindura email yawe nimba ari iyo nyene ukiyizeye ukagumiza iyo, hanyuma urangije ugakora liveness. Bikunda ari uko wakoze liveness. Liveness navyo musanzwe mu bimenyereye. Ama condition yo gukora liveness ndibaza musanzwe muyazi. Kugira bikunde ko ushobora kuhindura iyo nimero yawe biragusaba ko ukora liveness. Okay, rero liveness ndayirangije. Nari nabanje gukuramo kamera. Liveness ndayirangije. Ngira murabibona ko
rero ndibaza ndabona ko ukimara gukora liveness ikarangira ibyo wakoze byo guhindura nimero baba bavyemeye baca baguha ikiringo c'iminsi 2 kugira bavyihweze neza. Rero wewe nimba uba wabikoze uca ugaruka after 2 days ukaraba uko vyifashe, nzogaruka après 2 jours nza kuraba uko vyifashe nimba banyemereye ko ihinduka nimba batamenyemereye, ariko urabona ko nabikoze neza kandi bikora 100%. Okay, turabakunda cyane, mubandanye gubwa amahoro, mumere neza, tubibutsa kandi gukora subscribe no gukanda kunzogera kugira ngo notification tugishaka video muyibone mu bambere kugira mudacikwa n'amakuru aba egezweho. Ciao ciao, murakoze cyane.